Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Tugeze ku ndwi y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Izindi ndwi zose zari z'umugisha, ariko biravuga ngo hahigwa iherezo ry'ikintu gusumba itanguro ryacu. Byumvikana neza yuko hariho ubundi bwiza, hariho ibindi bitangaza, hariho icubahiro c'Imana tugiye kubona muri ino ndwi ya nyuma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo nahawe kubw'iyi ndwi ya nyuma tuzorangiza ku munsi wa gatanu ngo ni indwi yo kwibukwa no gushimangirwa kw'imiryango yacu. Iyi ni indwi yo kwibukwa no gushimangirwa kubw'imiryango yacu. Unyemere ndakubwire yuko dufise Imana yibuka. Imana yibutse Sara imuha uruvyaro, bene Aburahamu. Imana yibuka Rakeri inyuma y'igihe kinini ari ngumba, ari muri competition na mukeba wereya, izibura inda yiwe. Biravuga ngo Imana yibuka Rakeri, izibura inda yiwe. Imana ishimwe cyane. Imana yibuka Yosefu. Haleluya. Kuko nuriya mukozi w'ibwami ntiyamwibutse Imana itamwibukije. Kuko Imana niyatumye Farao agira inzozi, bituma wa mukozi amwibuka, Imana biramwibutse. Haleluya. Ngire nkubwire yuko Imana yibutse abo bose mvuze n'abandi bose ntari buvuge. Niyo Mana igiye kukwibuka we n'umuryango wawe. Kandi muri uko kutwibuka, haleluya, harimo gushimangirwa kw'imiryango yacu. Mvuze umuryango mvuga jewe nawe kuko tugize umuryango. Mvuze umuryango mvuga urugo rwawe cyangwa uguzubaka. Mvuze umuryango mvuga rujya rugo n'abajya bose uretse mu nzu, bajya wavyaye na utavyaye, hariho gushimangirwa. Haleluya. Mvuze urugo, mvuze umuryango mvuga ujya muryango munini Imana yaguhaye. Mvuze umuryango mvuga Abundant Life Church. Haleluya. Harimo gushimangirwa. Imana ishimwe cyane. Iyi ni indwi yo gushimangirwa. Imana ishimwe cyane. Amen. N'umunsi turaraba inkuru y'umugabo yitwa Noah. Itangura 8 guhera ku murongo wa mbere. Mwandike iyi mirongo bashiriye kuri podium. Genèse 8 verset 1, dusimbe tuje kuri 6 à 11, hama tuje kuri 15 à 22. Genèse 8 verset 1, 6 à 11, 15 à 22. Hama turaja muri Yohani 10:10, Yohani 10:10, hama kuvayo 14:21. Iyi mirongo yose turashaka kutayisoma, ariko muyandike ko turaza kuyivugaho. Imana ishimwe cyane. Kuvayo 14:21, guharura 11 umurongo wa 31, guharura 11 umurongo wa 31, gusubira mu vyagezwe canke Deutéronome 7:20 à 23. Imana ishimwe cyane. Deutéronome 7:20 à 23, gusubira mu vyagezwe indwi 20 ugeza ku 23. Imana ishimwe cyane. Ni mirongo tuza kuvuga, tuza kuganiraho. Reka dusome Itanguriro 8 umurongo wa mbere. Imana yibuka Noah. Haleluya. N'ibifise ubugingo vyose n'ibitungano vyose vyari kumwe nawe mu bwato. Ico gihe yari nyuma y'umwuzure umaze gutikiza abafise ubuzima bose, umwuzure umaze gutikiza ibifise ubugingo, ibikoko n'ibidukikuje. Inyuma y'umwuzure Imana yibuka Noah. Haleluya. Amen. Vyumvikana yuko nubwo Noah n'umuryango wiwe bari bahejeje gutabagwa no gukira umwuzure, ntabwo bari bafise ubuzima bwuzuye, ntabwo bari bafise ubuzima bwiyaguye. Mbega kuba bari mu bwato, amazi, isi yose atamuntu agihari, environnement atabidukikuje bigihari, atakina kimwe kigisigaye, kandi bwa bwato burugaye, ntibaza amakuru yo hanze yuko amazi yakamye cyangwa atakamye. Nivyo barokotse, ariko nta buzima buhari. Hari gihe ingwara cyangwa ibiza bidusiga, hari gihe intambara izigahitana benshi ugasigara muri bake, hari gihe ubupfuvyi,
haza hakaba intambara, hakazibiza, hakaba imfuvyi, hakaba apfakazi. Nivyo benshi bagapfa, mugabo ugasigarana ubupfuvyi, ugasigara upfakazi, ugasigarana ubutabwa. Mu yandi majambo, hari igihe ibihe bize bigatera mu muryango, ibihe bize bigatera aho ubaye, ibihe bigahinduka, hakaba ibitera mu muryango, ibihe bigahinduka, hakaba ibitera aho uherereye. Amasigarira asigaye harimwo wewe na jewe, ugasanga tubayeho ariko tutabayeho. Hari umuntu aranyumva? Amen. Ugasanga abasigaye ku icumu nabo nyene barasigaye ariko babayeho nk'abatabayeho. Ugasanga benshi baragiye mu bushomeri, nivyo warasigaye muri ako kazi, mugabo ako kazi nyene ni nkuko nyene waretse kubiga ishomera, ariko ni nkuko atakufise. Ugasanga hari vyinshi vyabaye biragusiga, mugabo nubwo vyagusize ntabwo ubayeho ubuzima bwuzuye. Nkuko muri Yohana 10:10 ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari kwiba, kwica no gutikiza. Nivyo harabaye kwibwa, harabaye kwica, harabaye gusambura. Umwasi yarakoze canke Imana yaravyemeye yoshishimira haba, mugabo bwa buzima busagutse, bwa buzima bwuzuye, bwa buzima bwo kwiyagura ntabwo ubona. Nivyo urafise umugabo, uracasigaranya umudamu, nivyo Imana yarakurinze, uracasigaranya abana, nivyo Imana yarakurinze, abavukanyi bawe uracabafise, ariko ugasanga nta buzima bwuzuye wavuga ko buri mu Imana. Niyo situation Nowa yararimwo. Nowa yararokotse, mugabo nta buzima bwuzuye, nta buzima bwiyaguye. Ari mu bwato nabiwe, ariko ntasohoka, ntazi amakuru yo hanze, ntazi suite nimwe. Ari kumwe n'ibikoko, arabitunga umwanya ungana gute, ariko Imana ihabwa icubahiro ngo Imana yibuka Nowa. Haleluya. Unkundire ndakubwire yuko iyakurokoye muri vyabiza, iyagusigaje muri ca gihe, iyakurinze muri za ngwara, iyagutabaye ca gihe, iyakugumije muri ka kazi uko kameze kose, iyakurindiye muri gwa rugo uko kumeze kose, Imana yagiye itabara wa muryango wanyu marika ivyo mwaciyemwo. Niyo yonyene nishoboye kandi kubibuka. Ni widodombe, n'utubwoko uvuge ngo ncuruza, ndiko ncuruza ibidafashe, naho nuvuge menshi. Imana yakurinze nigiye kukwibuka. Iyi ndwi niyo kwibukwa no gushimangirwa. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ikwibutse iranagushimangira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Inyuma y'umwuzure, haleluya, Nowa atazi suite, abo bari kumwe kumbera mugira ati none biragenda gute, ubuzima buratangura gute, ndahejeje amashuri, none yindi etape niyi. Nivyo Maria shirabaye, mugabo idusize ahantu umenga ntaho duhagaze. Nihe etape? Nivyo ndafunguwe nka wa mwene data yadushinga inteko yaramaze 5 ans mari mu gasho, inyuma ya prison y'imyaka 5 n'igice ataco nzira. Nihe suite? Nivyo ibiza vyose biriko biratera biradusize, mugabo nihe suite? Hari Imana yibuka. Hariho data se w'imiryango yose yo mwisi yitirirwa yibuka. Iyi minsi 40 n'iminsi 40 y'imiryango, hari Imana igiye kutwibuka. Amen. Inyuma yo kugura parcelle imiliyoni amajana, nivyo Imana iraturinze kwangara, nivyo Imana iraturinze kumaramara, nivyo Imana iraturinze gukogwa n'isoni, mugabo imiliyoni 14 n'igice birashoboka. Iyo Mana yaturinze niyo Mana igiye kutwibuka. Imana ishimwe cyane. Nkundire ndakubwire yuko Imana yawe ni ndiho, si ugutabara gusa, ni kwibuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihuhisha umuyaga kwisi, amazi atangura kugabanuka. Haleluya. Unkundire ndakubwire yuko ivyo Imana yaremye byose, nabi Imana yaremye bose, ntabwo ari bikwica.
uko Imana ishobora kwemera bikamera nk'ibikwica, niko Imana ishobora kubikoresha mu kugutabara. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihuhisha umuyaga. Haleluya. Ubundi umuyaga iyo uhuhushije abantu barashobora gupfa n'amagorofa yose agasiduka, ariko Imana yakoresheje umuyaga amazi aragabanuka. Nkuko n'igihe Abisirayeli bari bagire bajabuke, haleluya, bashikire mer rouge, bari bahejeje kurokoka bavuye mu buja, mu bushakara, aho baraba esclave, hama Imana ibarokora mu bitangaza bikomeye cyane, iriyerekana ko ari Imana idasa n'ibigirwamana byose byo muri Egiputa. Bavayo nk'intwari, bava muri Egiputa nk'abahizi. Abanyegiputa bose babaha inzahabu, babaha amafeza, babaha iby'agaciro. Abari aba esclave bagira agaciro, bahabwa iby'agaciro kuko Imana yerekanye ko ari Imana ikomeye hagati muri bo. Imana ishimwe cyane. Amen. Bo n'imiryango yabo n'ubutunzi bwabo n'ivyabo bava muri Egiputa mu ntsinzi la tête haute, baryohewe. Iyo baza kuba bafata indege bogize ama selfie hose bati turajabutse, turi kumwe, banezerewe. Ariko bisanga bari imbere y'inzitizi, inzitizi y'ikiyaga gitukura, mer rouge. Kandi bahindukiye inyuma basanga ntibashobora gusubira inyuma kubera Farao n'ingabo ziwe baba bariko baboma inyuma bashaka kubica. Nivyo warakijijwe, nivyo waravuye mu vyaha, ariko ugumubona inzitizi ari nyinshi imbere kandi zikubuza kujabuka, kandi ugasanga ivyo wahunze navyo biragukurikirana. Ngire nkubwire, ndiri inkuru nziza, inzitizi zose zikuri imbere zirahinduka inzira yawe kugira ngo ujabuke winjire amasezerano. Nico Imana yanyibwiriye. Imana yambwiye yuko inzitizi, les obstacles, zigiye kutubera ibarabara tugiye kujabukiramo. Kandi iyo Mana ivuga niyo Mana ibishitsa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikiyaga kiri imbere, mer rouge, naho bigeze bumva ikiyaga gishobora kubisa umuntu. Baravye ikiyaga imbere gwari urupfu, baravye ba Farao n'ingabo zabo n'urupfu. Nkuko nawe nivyo warabisize, warabarenganye, waranesheje, mugabo ugeze ahantu nyuma yo kunezerwa umenga wa munezero bayirume. Uti none ko narinezerewe n'aka kazi, ko narinezerewe n'iyi chantier, ko narinezerewe n'uyu mugabo, ko narinezerewe n'uyu mugore, ko narinezerewe n'iki kintu. Ni ibintu by'ibinyitanze imbere n'ibiki. Ngire nkubwire, Imana ishoboye gukoresha icari cyo cyose, kuko Imana ntisaba umutahe w'umuntu cyangwa w'ikintu. Imana ikoresha icari cyo cyose kugira ngo icubahiro kibe cyari. Imana yahuhusa umuyaga. Haleluya. Amen. Imana yabwiye Mose ngo fata ya nkoni uyiduze. Inkoni nayo ntabwo ari yakorotse iva mu ijuru, yari inkoni yari Mose yarasanganwa afise yo kuragira. Ni kantu ufise, ni vya bintu ufise ukengera hamwe n'Imana yawe ishobora gukoresha ibikomeye. Amen. Mose adugije inkoni hejuru, Imana ihuhuta umuyaga, ikiyaga kigabugwamo kubiri. Inkoni isanzwe ya Mose, haleluya, n'umuyaga Imana ihuhuse ugabura mer rouge mwo kubiri. Ubwoko bw'Imana burarengana, barajabuka. Imana ishimwe cyane. Unyemere ndakubwire, nturabe ibigaragara, nturondere ko ibintu byose ubyumvisha umutwe canke ubibonesha amaso canke ubikoraho. Ndazi biragoye, nanje ndakumva hari ibintu bigorana, ukumva ni ibintu byo kwizera, kumenga ntibifatika. Reka ndagufashe ikihora kifashe. Nubwo ubona bidafatika, nubwo ubona bidatomoye, basi izera ko Imana iriho. Imana ni ndiho, ikuzigama nishoboye guca inzira. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihuhuta umuyaga, ikiyaga kigabura mu kubiri.
ubwoko bw'Imana burajabuka, ya nzitizi ihinduka otohute bajabukamo. Ngira nkubwire ko inzitizi yawe irashobora kukubera inzira yawe yo kujabuka. Imana ishimwe cyane. Si ico gusa Imana yakoresheje umuyaga. Igihe kimwe abisire bari mu bugaragwa, biri muri imirongo nabahaye, Imana ishimwe cyane guharura, bari mu bugaragwa baravuga ati turarambiwe n'Imana, turarambiwe n'Imana, turakeneye inyama. Bibiliya tubwira ngo Imana ihuhuta umuyaga. Haleluya. Uwo muyaga uzana inkware, bararya inyama kugeza aho zibaciye mu mazuru. Bitegereje ubugaragwa bari barimwo, nta byizigiro ko inyama zoboneka, ariko ntibari bazi ko Imana yaremye ibitungano ishoboye gukora vyose. C'est un Dieu de l'impossible. Ni Imana ikora ibidashoboka. Ihuhuta umuyaga, umuyaga uzana inkware. Ngira nkubwire nturindire, ntucike intege n'ikibanza urimo, ntucike intege n'ibigukikuje. Raba Imana ishoboye gukoresha icyo ari cyo cyose. Haleluya. Kugira ngo ikwibuke. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishobora gukoresha wa muyaga wo kwisha ikaba ari ugukiza. Haleluya. Tubandanye dusoma. Imana ishimwe cyane. Amen. Dusubire ku murongo wa 5. Verset 5. Harimo message iri très important. Dusubire iyo twavuye. Okay. Imana ihuhisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka. Sinzi ko mwumvise ngo amazi atangura kugaba. Bisigura ngo uwo muyaga ni wakamije amazi yose. Haleluya. Uwo muyaga ntabwo wakamije yose. Hari igihe Imana yemera mu buzima bwawe nanje niheze ingorane gose. Haleluya. Hakaba processus. Hari igihe Imana ivyemera mu rugo rwawe, ikavyemera mu muryango, ikavyemera mu ishengero no mu gihugu. Twarasenze, twaratakambiye Imana, Imana niheze ibibazo gose, ikabikora muri processus. Narondeye iryo jambo processus mu Kirundi ndaribura. Ndavuga ngo Imana ikabikora mu gihe kanaka, Imana ikabikora mu ntambuko buke buke. Haleluya. Imana ikabikora buke. Kandi ngire mbabwire, Imana mu kubikora buke buke suko ibishaka kudukomesha ngo yerekane ndabakomesha. Oya, haba ari ishaka gukora mu buzima bwawe nanje. Ngire nkubwire, Imana igiye kukwibuka kandi Imana igiye kugushimangira, irashoboye kukwibuka ikabirangiza vyose, ariko hari ivyizokora buke buke, hari ivyizokora muri processus, kandi nyuma y'ibihe uzoyishimira. Umva igituma yagabanuye umuyaga buke buke. Byatumye Nowa yuguruka amaso, amenye umukikuje ingene bimeze. Haleluya. Kandi nivyo bigiye kunyigisha je nawe. Amen. Dushishikare. Tubandanye ku murongo wa 6. Iminsi 40 ishize. Haleluya. Kanani juru iraheze. Harabagiye kugura barabe neza uko ibintu vyifasha. Haleluya. Ngire nkubwire, hari ivyirangiza burundu, ariko hari vyizokora buke kandi ku neza yanje nawe. Ikintu kigutera intege, il est le maître des temps et des circonstances. Iraganza ibihe. Humura, humura. Amen. Irabikora mu mwanya wavyo. Nowa yugurura idirisha y'ubwato yabaje. Ku murongo w'indwi tubandanye imirongo. Arekura igikona, kiragenda kirajarajara gushitsaho amazi yakamiye ku isi. Maze arekura inuma. Murabona igituma Imana ikora ibintu buke buke. Amen. Kugira Nowa abanze gutuma igikona, nuko Nowa yarizigiye igikona. Mu bitungano vyose yarafise, mu bimukikuje, Nowa yarizigiye ko igikona ari cyo cyonyine gishobora kumuha amakuru ari sûr. Ariko igikona kimaze kurekugwa, kica kirajarajara mu isi, kiragenda nticagaruka, kuko carondeye aho gishira amaguru, nticibuka ko bagitumye.
igikona ni ikigeranyo cy'abantu bahiga inyungu zabo bwite gusumba inyungu muri rusange. Hari igihe Imana itagutungisha umunsi umwe kugira ikwereka abagukikuje bamwe ko ari ibikona, kuko igutungishije umunsi umwe ntuzomenya ibikona muri kumwe, bizokwiyereka yuko ari byo by'ikimazi, ari byo byiza, mugabo uzosanga byari bihari kubw'inyungu zabyo. Nowa yararungitse igikona kimuha amakuru y'ingene mu isi hameze, abone kugenda gushimangirwa. Ntushobora gushimangirwa mu rugo, wa mukobwa we na muhungu we, ukikujwe n'ibikona. Ntushobora gushimangirwa, ingo zacu ntizizoshimangirwa dufise inshuti za mbere z'ibikona zirondera inyungu zabyo. Baba bakeneye iwawe ku byo baharondera, ariko ntibakeneye neza y'urugo. Akazi, ntushobora gushimangirwa mu kazi ukorana n'ibikona birondera inyungu zabo no kunguka kwabo, kuko baba barondera ibyabo ariko nibo barondera inyungu muri rusange. Iyumvira icyo gikona cyarungitswe, mugabo kirajarajaye kugeza kironsa humutse giherayo. Mbe murazi ko hari igihe Imana itanyarutse umugisha, igatevya urugo, igatevya akazi, igatevya kuronka akazi, igatevya ibintu kanaka, ikagutevya muri fiançailles kugira ngo ibikona bifukugwe. Turi kumwe? Murazi ko ibikona bikunda ahari vyapfuye niho birunda. Ibikona bikunda hari biriko birapfa niho bica vyikoraniriza hamwe kugira ngo bigere kadavre. Hariho bamwe mu nshuti zabakunda ibipfa kugira bavyungukiremo. Imana yatubwiye muri nondwi, n'indwi yo kwibukwa no gushimangirwa. Ntushobora gushimangirwa ufise ibikona mu buzima bwawe. Umbabare siniko ndatuka abantu, ariko ndiko ndakubwiye nimba uri umwe mu gikona nawe uhinduke. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Gushimangirwa, hari ibintu Imana yatebeje kugira ngo Imana igutoranirize abantu b'ukuri. Hari ibintu Imana yatebeje kugira Imana igukorere selection y'ukuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Erega uko ibihe biteba niko bipfukura ibyihishijwe. Erega umwuzure uko yagumye mu bwato nuko tutasomye kubera umwanya, niko udutwe tw'imisozi twagiye habona. Muravyumva? Uko yatevye mu bwato niko udutwe tw'imisozi twagiye habona. Burya hari ibintu Imana idutevyamwo kugira ngo ivyishize hejuru bija habona. Dufise Imana y'umuvyeyi, dufise Imana nziza, dufise Imana igira neza, ntabwo yifuza kuduhohotera no kutugira nabi. Turi kumwe? Amen. Hari igihe bishaka kutwigisha. Mu mezi yahera Edeni mu myaka naragwaye, ndagwara ibintu sinamenye ivyo ari byo, ndabifata ko ari normal, bimwe ndabifatisha yuko vyo babifatanye n'imyaka. Ivyo bimenyetso ndabifatisha ko vyo bifatanye n'imyaka. Uraza abadamu uko dukura buke buke hari ibintu bigenda bihindagurika. Ndabifata rero ko hari ibintu bihindaguritse kubera imyaka ndimwe. Ahandi naho ndavugangira n'amasengesho yo kwisonzesha aturubira ivyo bintu byose. Turi kumwe? Atumi impindagurika iba mbi mu buzima bwanje, mugabo sinzo yareka. Inyuma y'igihe Dr. Willy arambwira ati ariko urakwigirisha examen nini, ndayikoresha. Mu nyuma biba ngombwa yuko ndayikoresha mu mahanga baratora positive ico nangiye gukoraho. Mu nyuma ndasubira ndagira ishinda ameruka batora positive. Mu nyuma bavuga ati tubona akantu gasa na insignifia gato, nzobabwira ndabazene mes resultats. Ntango kubona akantu gasa na ka insignifia gato, umuntu umwe aravuga ati yo Imana ishimwe, uraronsa ikintu kigire gituma uva i Burundi ujabuke hanze. Turi kumwe? Muravyumva? Donc hari Imana ico gihe ndavuga ni ni Imana yonyene yo kuntabara no kunkiza. Imana ishimwe cyane. Ariko ako kanya nyene narapfuye mu mutima ndakwa gupfa.
apana gufu sinababajwe n'ingwara napfuye mu mutima ariko Imana ihabwa icubahiro ivyo bimenyetso byose byaraheze inyuma y'iminsi indwi byaraheze mademoiselle Croissant bien sûr wasigari madame arambwira ngo mpejeje kugira inzozi mbona umuntu ariko aragufyonda mu nda urababara ko minduru mbona kuyemo ikintu kandi kuva ico gihe yabimbwiye ivyo bimenyetso byose byaraheze ndindira Imana incira inzira ngende gusubirishamwe ama examen turi kumwe ngire mbabwire abantu b'Imana Imana yari ishoboye kungiza umunsi umwe ariko hari igihe Imana itagukiza umunsi umwe hari igihe Imana itagutungisha umunsi umwe hari igihe Imana itatwishyurira ideni umunsi umwe hari igihe Imana iduha gusengera ariko nitwemera ko twiyagura umunsi umwe tukaronka inzitizi z'abatatwemera kwiyagura hari igihe Imana iduha ibintu nitwemerere ko umunsi umwe kuko ibishaka gupfukura ibikwiye gupfukurwa hama tuyizigire yonyene canke tumenye aho dukonta tumenye aho twizigira bantu b'Imana ntukababazwe n'ibihe waciyemo ntukababazwe n'amajambo wahumviye ntukababazwe n'abaguhemukiye ahubwo umunyabwenge wizigira Imana umenya aho konta umenya aho wizigira kuko Imana ntigeze ihinduka abantu barashobora kuguhinduka kubw'ibihe ucamwo ariko Imana yo ntihinduka mu bihe byose ducamwo nimba rero Imana idahinduka mu bihe byose ducamwo komeza uhagarara ushikamye hari Imana yibuka kandi hari Imana idushimangira Imana ishimwe cyane amen igikona kiragenda kirajarajara kuko carondera inyungu zacu Imana ishimwe cyane amen mu nyuma no watuma inuma haleluya inuma kugira ngo amenye ko amazi yoba yagabanutse ku isi tubandanye maze ntiyabona aho ishinga ikirenge imugaruka ko mu bwato kuko amazi yaragikwiriye ku isi yose atuma ukuboko arayifata ayizana mu bwato amen n'inuma yari gushobora kujarajara igashika kure muga ntiyaronka aho ishinga ukirenge iragaruka izana amakuru mu buryo bwayo turabandanya muze kuraba ubwizigirwa bw'inuma niyo mpamvu inuma arakageranyo ka mpwemu yera nawe umenye ko ufise mpwemu yera mu mutima uwo mwizigirwa igihe cyose Imana ishimwe cyane asiba iyindi minsi indwi urashaka kwibaza mbe muriyumvira umuntu arokotse ariko yugaranywe mu bwato je ndi mu kazi mugasa n'umufungwa jewe nararongoye mugabo umenga abatararongorwa bamerewe neza cyangwa abatararongorwa bameze neza jewe mbega Imana yankirije iki ko n'ubundi ndiko ndapfa ngire mbabwire abantu b'Imana tukiri mu isi intambara zisobaho ariko umenye neza ko hari Imana yibuka hari Imana yibuka kandi hari Imana idushimangira ibiri mu isi byose ntibirondera kudushimangira niyo mpamvu twiga amashure barondera kutwirukana kutuyobeza tudandaza barondera kuduhomvya vuze barondera s'abantu nibihe birondera kuduhomvya dukora ubuzi barondera kudukura twubaka ingo barondera ko tuzisambura tuvyara abana isi irondera kuba tunyaga mu bandi majambo iyi si umenga ijejwe kugosora ariko humura hari Imana idushimangira hari Imana idushimangira harahiriwe abantu bayizigira bataravye ibihe bacamwe nukuri uyizigire niwizigire umutwe wawe uzoguhemukira niwizigira amafaranga arahinduka urayizigira hamwe umwizigirwa ntubigikona haleluya amen asiba iyindi minsi indwi yongera kurekura iyo numa ngo ive mu bwato urabona kuko amen ngo Imana yarantebeje yabikoreye ko atanga gutuka Imana ngo je nsa n'abantu bose ngo ataco bafise ngo naradandaje sindunguka ngo uwo mutahe ngo nari niteze miliyoni amajana ngo ariko ngo ahubwo ngo menga nshiramo tekana Imana irikira gukorera environnement nziza mukiru Imana ikira gukorera neza irikira gukorera isi nziza haleluya amen aha ku murongo wa 11 igaruka kuri we ku mugoroba ifise akababi kabisi
Haleluya. Mwumva ingene inuma yari royale yari umwizigirwa, iragenda ibona ubuzima bwatanguye kuza. Haleluya. Ibona ubuzima bwatanguye kuza, niyahagumye, yaragarutse izanya akababi nk'ikimenyetso ngo ubuzima buratanguye gutemba. Shengero ry'ubugingo busagutse, mwige gutanga ubuzima. Nutatanga ubuzima ntuzobaho. Imana ishimwe cyane. Nturondera inyungu zawe, uzoherana n'ibihe. Ariko niwarondera inyungu muri rusangi, nigo utazoba ukiriho. Ubuzima watanze buzorushirizaho kubandanya bubeshaho n'aba utakiriho. Imana ishimwe cyane. Igarukana akababi. Mu yandi majambo biracashoboka, biracakunda. Inyuma y'iyi minsi 40 nimu abantu bavuga inkuru y'incavutu, mu abantu batangaza amakuru meza, biracashoboka. Ubuzima buracakunda. Haleluya. Mu abantu batanga ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Mu abantu batanga ivyizigiro, nimo abantu bacivuto imfuvye ngo ngo nabasavyeisha ngo nabafise abagabo nabasaba oya basha. Ube umuntu atanga ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Amen. Ku murongo wa 12. Amen. Ku murongo wa 15. Imana ibarira Noa. Haleluya. Iti sohoka mu bwato mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. Ngire nkubwire ikintu kizotuma ushimangirwa. Haleluya. Ikintu cambere kizotuma ushimangirwa, gendera mu gihe c'Imana. Imana ishimwe cyane. Gendera mu gihe c'Imana. Nowa niyasohotse mu bwato igihe yabishatse. Yasohotse mu bwato igihe Imana imubwiye ngo sohoka. Amen. Bene ati Imana kwa ntebeje. Nawe nyene abantu bagendana nawe. Abantu bagendana nawe. Jeni baza hari umuntu yambwiye, Pastor uri sure ko ijya Mana? Numuntu yaraje kubona umuntu kanaka ahawa amafaranga kanaka ngo y'urusengero. Umuntu umwe acaja inbox evre. Ngo Pastor muri sure ko ijya Mana murinda muri kebagura. Ariko we n'umupagani ndamutahuwe. Ijya Mana wiri gurisonzesha 7 jours seke 40 jours wiyugarana utaha wataye ibiro. Uri sure ko ari Imana ya vrai? Uri sure ko ari Imana ya vrai? Yemera ndakubwira kino kintu. Nuje kugitesi nk'icabandi. Kuko ni wavutse mu gihe cabo, ni wakuze mu gihe cabo, ni wagendeye muri kuruware yabo. Muri nosi umuntu wese afise kuruware yiwe. Muramaze kubona muri course abantu bariko barirukanga, umuntu wese afise akarongo kibagenderamo. Muri nosi ndi mu karongo kanje, nawe uri mu karongo kawe. Rero nimba mugenza warongowe muri karongogwa, umwifurize kurongogwa mu gihe ciwe. Ariko we ntupfe kurongogwa kuko mugenza warongowe. Ntupfe kurongora kuko mugenza warongoye. Ntupfe gukora biriya kubera nakabikoze. Nowa yasohotse mu bwato, Imana imubwiye ngo sohoka. Rimwe na rimwe hari igihe tudashimangirwa. Gushimangirwa muravyumva, tutaba bien établi, tudashinga imizi, tutaragama, kuko tugendera mu bishobisho cyangwa tugakora nk'uko abandi bakoze, ntiturindira isaha y'Imana. None Nowa bugiye asohoka Imana itavuze, nta uzi neza ko abana biwe n'umugore batari kwicwa n'amacinya. None ibikoko byari ivyapfuye byari bwaheze kwidecompose. Nta uzi neza ko batari kwicwa n'amagripe canka ama epidemi. Ariko Imana irabarindiriza, itababwiye ko ibarindiriza kugeza ibabwiye ngo sohoka. Amen. Burya hari ibintu Imana iturindiriza kugira ngo, amen, kugira ngo idukingire. Amen. Muri Deuteronome, reka dusubire muri Deuteronome. Amen. Gusubira mu vyagezwe. Imana ibwira Abisirayeli ngene bahaye igihugu. Gusubira mu vyagezwe watuzana iryo jambo. Kandi uhoraho Imana yanyu azobaterera amavubi. Urumva, murani vy'Imana igwanisha.
wari kuvuga ngo je singira umuntu wo kungwanirira, singira umuntu wo kunyinjiza, singira umuntu wo kumvugira. Imana kugira ngo ishimangira abisire mu gihugu cy'isezerano yakoresheje amavubi. Nyemera ndakwire ko ivyo yaremye biganzwa n'Imana, nabo yaremye baganza n'Imana ibaganza. Hari umuntu mwegeze kunshingira ntarambwe ati je ndashimana nukuri narababaye, nukuri birababaje ico covid yakoze mu gihugu cyacu. Ati nukuri ico covid yakoze mu gihugu cyacu kirababaje. Nivyo ntihapfuye benshi kuko habaye kwirinda, haba amavax. Mugabo hari icize yankoreye. Nahora niyumvira je na fiance ukuntu bakora imanza mu gihugu cyacu. Nzopfa nararonse amafaranga ya sare, ndonka amafaranga y'amadeko, ndonka amafaranga ati ziriya miliyoni bakora. Turazi ko urubanza rw'umukeni wacu ni ibintu vya 10 millions 7 millions. Ati 10 millions nta ndakorera, fiance wanje nta yarakorera. Ati ariko byose bifataniza hamwe. Covid biraza irimita abantu, idutegeka kuja mu rusengero turi kumwe n'abavyeyi gusa na pare marene, irangije ati twaragurutse dukora ubukwe, abatunzi n'aboro twakoze ubukwe busa kandi bungana. Kandi ico gihe abantu bose barakoze ubukwe, n'abari barugaranwe ubukene bwari bwarabugaranye, bose baravumbutse bakora ubukwe bose mu gihe cyabo. Hama n'abatunzi bo tubujije amahoro nabaza bakora nkatwe. Bantu b'Imana, hari gihe gushimangirwa Imana ikoresha ibihe. Erega Imana niganza ibihe. Haleluya. Rero niyo mpamvu iri tuvuga ngo ntitukiganyire. Amen, ntitukiganyire. Hano atakibazo cyari gihari, mwarabonye ko mwayakonsomye. Abandi zarakozwe mariage. Ubavye gatatu. Mwege n'umuntu acarondera muri komite. Imana ishimwe cyane. Mwe mwari mwugururiye imiryango ariko n'umuntu acarindiri, ariko abandi bo gatatu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ngira ngubwire Imana ivyo yaremye byose irabikoresha. Amen. Haleluya. Ariko nabo harimo byinshi byononekaye. Ngire mbabwira aho Imana igushira haba ariho ubuntu bwayo. Aho Imana igushira haba ariho ubuntu bwayo buri kuri wewe. Ivyo Imana yemera mu buzima bwawe hariho ubuntu bwayo buri ku buzima bwawe. Imana yakoresheje amavubi kugira ngo yirukane abansi b'Abisirayeli. Erega ivyo yaremye n'ibiganza. Amen. Gushitsa amasigara yabinyegeje azohonera. Kumuro ndimuze mubatinye kuko uhoraho Imana yanyu ari hagati muri mwebwe. Nimuze mutinye abansi banyu kuko Imana iri kumwe namwe. Byumvikana neza yuko gushimangirwa kwawe, gushimangirwa ku rugo rwawe, gushimangirwa kwa Bond Life Church, gushimangirwa k'ubuzi bwacu n'abana bacu ni Imana iri kumwe natwe. Bantu b'Imana, nta bundi butunzi dufite uretse Imana. Ndi umugore yubatse mfise umugabo mwiza, ariko ngire mbabwire Imana kuba iri kumwe nanje nico cyambere mfise gusumba ujya mugabo. Kuko ujya mugabo Imana itamugendeye ya wa mbere angira nabi, nkuko nanje Imana itangendeye na wa mbere wo kumwica. Buriya nta bagabo dufise nta n'abagore dufise, ni Imana ibiri kumwe natwe. N'abana twavyaye, buriya n'abana twavyaye ntabo dufise, ni Imana yonyine. Buriya nta data nta mama ufise, ni Imana. Buriya nta muvukanyi ufise, ni Imana. Nukuri bantu b'Imana, buriya umugisha dufise nuko Imana kumwe natwe. Imana ishimye cyane. Haleluya. Imana yabwiye nimuze mubatinye kuko nzoba ndi hagati muri mwebwe. Imana ihambaye iteye ubwoba. Ngira ngo ubwire yuko ibiguteye ubwoba, humura, hari Imana ihambaye iteye ubwoba iri kumwe nawe. Ba mahoro. Kandi uhoraho Imana yanyu izokwirukana ayo mahanga imbere yanyu siruto. Mwavyumvise? Nizobirukanira ica. Bantu mukunda ko ibintu bihera umwanya gutya. Bantu mwari mumeze nkuko nanje nari meze. Burya mbashaka ibintu byose na Imana n'umupedagoge n'umwigisha mwiza, Imana n'umuvyeyi mwiza. Rabirabwiye ngo sinzirukana abansi banyu icarimwe, nzobarungika bukebuke. Kubera iki? Apana gira mbakomesha kubw'ineza yanyu.
nimwobamarira icarimwe kuko mu yandi maja muri bake ninirukana abansi banyu nkabakura mu gihugu muracari bake nimuzokwira ico gihugu ibikoko vyo mwishamba byose byohava bize bigafata ikibanza uriko muravyumva murumva ingene Imana ari nziza amen ninirukana abansi banyu mu gihugu icarimwe mwe nimuragwira abo bansi bazogenda mugabo ibikoko bice bize bihafate none mwoshima kubana n'abantu ibikoko vyo nibigira imbabazi rero nzobirukana buke buke kugira basigare banabarindi basigara basi banyu babarinze ibikoko ntibibajye hari umuntu anyumva amen 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 hari ibintu Imana idakora uko nyene kuko ibiturinzi amen nirukanye abansi banyu umunsi umwe muri bake igihugu cyose ari misaka intambwe nibisato bizoca biza namuzobana nibisato nibizubamira abana banyu nibazokina kuko bagiye gukina impyisi zizobamiragura reka rero sigaza abantu nivyo bazobabera ihwa muga ariko ubuzima bubandanye niyo mpamvu directeur atamwirukana niyo mpamvu Imana itirukana directeur hari umuntu akaranyumva niyo mpamvu Imana idashobora kwirukana wa mwansi wawe guke burya mwansi wawe hari cyamaze hari cyamaze niyo mpamvu Imana yavuze ngo muze murabaturaho umugisha hari cyamaze erega Imana iri souverain itanga isiguro misi yose ariko hari cyamaze kuko iyo batacamazi baramukuyeho muga kwera fisi cyamaze iramugumijeho rero numene ku mutwe ngo ugware estoma ugwara ama intestin ugwara avesi ugwara mane ngo hari umwasi Imana imugumijeho kuko ari cyamaze haleluya amen Imana ishimwe cyane ibikoko vyo mwishamba vyoye kuzohava bigwira bikabatera nyemera ndabigendeshe buke ngire nkubwire ko processus y'Imana gukora buke buke kw'Imana niko gushimangirwa ku buzima bwawe gukora buke buke kw'Imana niko gushimangirwa kwa abana bawe jiki ikintu nkunda mama je ngo abagore mvuga ko icyambere mukunda abagabo bana umuntu wa mbere nkunda n'umugabo wanje mama Joy Imana ishimwe cyane amen haleluya amen umurongozi w'abakenyezi wa hano ikintu yadusavye nuko umugore wese azohaguruka canka umuntu wa mbere akwiye gukunda n'umugabo wiwe ni ndakunda umugabo wanje ariko ndakunda abana banje Imana ishimwe cyane amen abana banje ndabakunda cyane kuburyo imyaka myinshi nta kintu umwana yosaba ndakimwima nta kintu umwana wanje yo kwifuza ngo ndakimwima nabo barabizi ariko ndashima Imana ibihe naciyemo byatumye mbura ivyo noha abana banje kuko Imana kubinyima yatumye abana banje amaguru aba hasi iyo Imana itabinyima nogize ubwana buguruka mu kirere kuko nta kintu bosaba ntobaha amen rero hari ibintu bavyeyi Imana itwima kugira ngo abana bacu tubacishe ubwenge hariho ngaha aba jeune Imana yobaha ivyo mwifuza mutoshikana imyaka 50 mwoca mupfa harabavuze ngo iyo yose nivyo hariho ibintu Imana idashobora kuguha wewe kuburyo utoshikana na 40 wocupfa nukuri wocupfa nivyo ariko kubura kwavyo gutuma dushimangirwa kuko hari igihe twibaza ko ibintu bidushimangira hari igihe twibaza ko ibintu bishimangira abana bacu hari igihe twibaza ko ibintu bishimangira inshuti zacu kuko uko abawe bagusaba ari kubaha uko abawe bagutabariza ari kubaha ariko ugasanga finalement mu gihe utakibahaye niho umenye neza yuko atawari ufise
rero Imana irashaka kudushimangira neza. Niyo mpamvu hari ibintu ikora buke buke. Haleluya. Hari ibintu ikora buke buke kugira ngo twuguruke amaso, hama twugura amaso abacu. Amen. Haleluya. Kugira natwe twugura amaso. Uno munsi umuvyeyi hari ibintu atopfa guha umwana we gutya. Hari ibintu yomubwira, hari we nasanze ariko akora n'umuhungu wiwe. Hari mbwa ati ngo hano ubona ingene abantu bazinduka. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu uno munsi basa umwana arazi no kubika ibihumbi 5, ibihumbi 10. None kugira nshobore kuhagera je sifise amafaranga icarimwe. Aya mafaranga musamwe abantu ntayo mfise. Birasaba yuko mpaye Imana mbika 10, 20. Naho baravyize. Ariko iyo babironka gutya ntibokwiga kubika. Bokwama basohoka, bokwama bagenda. Rero bantu b'Imana, Imana yacu ni twanka. Haleluya. Abwishaka kudushimangira. Ntitugendere mu kirere. Kuko gendera mu kirere ni kwibesha no kubesha abacu. Imana ishimwe cyane. Amen. Dusubire kuri Nowa. Haleluya. Gushimangirwa, ugira ushimangirwa. Uretse ko gushimangirwa, haleluya, ni kwemera processus y'Imana. Ni kwemera urugendo rwawe ni Imana. Icya kabiri ni kwemera gukora mu gihe cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ibarira, dusubire muri Genèse. Imana ibarira Nowa ngo sohoka. Burya iyo Nowa asohoka kare ntiyari kubaho, nabiwe ntibari kubaho. Ariko yasohotse igihe kigeze. Imana ishimwe cyane. Amen. Dusubire muri Genèse. Itanguriro. Okay. Dusubire ku murongo wa 15 tubandanya dusa n'abaheraheza. Imana ibarira Nowa ku murongo wa 16. Iti sohoka mu bwato mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. Ako no bari n'ingorane kumetiriza abantu bose. Kandi usohokana ibiri n'ubugingo vyose bifise umubiri. Hari igihe umuntu avuga ngo ngo rega abana barandemereye, umugore arandemereye, umugabo wanje arandemereye. Iyumvira umugabo witwa Nowa. Kumetiriza umugore, ukametiriza abana, ukametiriza n'abakazana n'abakwe. Bantu b'Imana mukagendere masantime. Urakorera ku mwanya w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko nutakorera ku mwanya w'Imana bazogusuka bongere bakubwire ngo none se wari kuvyanga. Siko murahora n'abantu bagusuka barangije agashaka kugira ngo wari kuvyanga. None we ntwari umuntu, ntwari muzima, none we ntwari usubwenge. Rero nje vuga ngo twarabeshwe ubihebe. Tu es responsable de tes actes. Imana ishimwe cyane. Amen. Tubandanye cha dusenga. Nuko Nowa arasohoka abona abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe. Nibitunga n'ibikoko byose n'ivyikwega hasi n'ibiguruka byose mbere n'ibigenda ku isi byose nkuko amoko yavyo ari birasohoka biva muri ubwo bwato. Ku murongo wa 20 adusubi maze Nowa tukira. Haleluya. Murashaka kwibaza ko Nowa iki ni ikintu cyamuhaye gushimangirwa kuba responsable. Amen. Kuba umuntu mu Kirundi responsabilité ni kuba umuntu afata inshingano ziwe neza. Amen. Ntabwo yasohokanye gusa umugore we n'abakazana biwe. N'ivyo yarajejwe byose yarabisoha. Bantu b'Imana. Ubwizigirwa bwawe buzogushimangira. Amen. Ivyo Imana rero yaramubwiye ngo yinjize aravyinjije, hageze no kubisohora arabiso. Ngire nkubwire ko bajya abantu Imana yaguhaye. Uhereye mu rugo rwawe, mu muryango wawe, mu kazi kawe, mu kibano cawe, tu es responsable. Kandi ubwizigirwa bwawe muri bo buzogushimangira hari hose. Umuvugishwa yitwa Eli. Yari umugabo mwiza cyane. Mugabo ntiyigeze ashimangirwa, yaciye apfa. N'abana be ntibigeze bamusubirira, barapfuye. Kubera iki? Il n'était pas responsable.
abana be bakora ivyaha mu nzu y'Imana bagasambana bakiba ibintu mu nzu y'Imana yavyitegereza akavuga ngo mwabana ivyo mukora si vyiza umuntu aragacumura ku bantu n'agacumira ku bantu hariho abavyeyi bama bari si vyiza ngire nkubwire ni wowe umuntu avuga ngo si vyiza ntuzoshimangirwa. Amen. Il faut gufata responsabilité. Aho uri mu kazi kawe fata responsabilité. Aho uri mu rugo fata responsabilité. Nimba atabavyeyi usigaranye ukabura imfura cyangwa ukabura umukobwa areze batonye fata responsabilité. Imana ishimangira umuntu nawe nyene akora inshingano zibe neza. Hariho abantu bavuga ngo yabashoya rega murambabaza nutawe umwizigirwa muri bike ntuzomwizigwa muri vyinshi. Haleluya. Bavyeyi mu gisagara turakunda gufyinisha abana bacu. Simvuze ikartier kanaka, simvuze zone kanaka, ariko nk'umunyegisi nk'umuntu avuka mu gisagara abahungu benshi basuye iwabo. Abapfakazi bariko barera ibihungu vyagiye kurongora bikagaruka iwabo kubera ko ivyamye bivuga ngo si vyiza. Ubu rero barabasohoye babarihira inkwano barabafasha imanza bagenda kubaka umukazana kaza si vyiza mwana si vyiza abagore barago si vyiza. Mu nyuma wa muhungu yagarutse kwa nyina sumwe n'abahungu benshi basuye kwa nyina. Abakecuru b'abanyabujumbura bashaje nabi kwera abahungu b'imyaka 40, 45, 50 basuye iwabo bantu ubuyi mu masengre. Niyo bari igihungu c'isengre 50, 60 kwera nyina yamye ari si vyiza. Mwabasiri mumwe mukaba mushaka kuko urashobora kubaka amazu ndavuga nk'umunyagisagara fise ama example urashobora kubaka amazu mugabo nutagira inshingano nk'umugabo ngo ngire inshingano nk'umugore. Urumva ngo ni nyina wo kubarera mu gihe nyina atari karabikora bikore wa mugabo nakaniwe mutwe w'urugo. Cyangwa urumva ngo umugabo wanje ntacankora wewe nuri umugore akuze unaniwe kurera umuhungu yakuviye mu nda unaniwe kurera umugore umukobwa yakuviye mu nda barire ubahandi ngo ntacu uzobona yego zogenda abona kugarukiye uzomwirukana. Nivyo bihari nivyo tubona nivyo turiko turabona. Wowe aho wakuriye wakuze batagufyinisha ugende udafyina nimugendere ngo macemo batangura mu bahohotere. Oya imigisha mwahawe nimuyibahe ariko mufata responsibility mukora inshingano zanyu atari ivyo muzosanza murusha. Kandi ngiye kugira ushaka kubaka amazu ushaka kuronka ubuzi bwiza muga mugiye utigeze urera uvyaro rwawe usaza unyerera. Erega umwana arakarera nyina nasi kuko umwana yareze umuvyeyi ntavunika mugora zikurira umwana wa 45, 50 wofuma umubura nukuri bantu b'Imana. Eri yari umupapa mwiza si vyiza abana be barapfa arangije mvise ko bapfuye nawe acarakenyuka acagwara umutima kugira hano umwe yamurashe umutima. Rero hariho abantu twirirwa turahamba bazize abana kandi gituma bazize abana ni kubera ubwabo batigeze bafata responsibility. Ukaba ushaka gushimangirwa no gushimangirwa kwabawe fata responsibility. Nimukore nk'abadictateur muga mukora inshingano kuko umwana wese Imana yaguhaye zo mubazwa. Nimba sone nyoko yarapfuye bakaguha abantu rera batonyi bawe uzobabazwa kuko Imana iguhaye aburera ibiguhaye n'ingombe zo kubishobora. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu anyumva? Amen. Noah afata responsibility. Amen. Igikurikira amen yubakira uhoraho igicaniro. Ngire ngarukirize dusenge. Noah yubakira uhoraho tuzoshishikara canke Imana turongora ukuntu
shengero ry'Imana ico kintu cumva ntukarondere gushimangirwa mw'isi utaremye nyeneyo utamushimangiye. Hari umuntu anyumva? Ntukarondere gushimangirwa, ntukarondere gushinga imizi, ntukarondere kuba bien établi mw'isi utigeze urema, utigeze ugiramwo uruhara, nyene kuyirema utamushimangiye mu buzima bwa muri ino si. Nowe yamenye ubwenge, asohotse ubwato abanza gushiraho igicaniro c'Imana. Yarazi neza ko gushimangirwa kwiwe nabiwe ari ico gicaniro kizomushimangira. Gushimangira kwa Abundant Life Church ni gicaniro c'Imana kizodushimangira. Gushimangira kw'ingo zacu ni gicaniro c'Imana nzima yubakira abantu kizodushimangira mu ngo. Gushimangira kw'abana bacu ni gicaniro c'Imana nzima kizoshimangira abana bacu. Ibisigaye hano mw'isi nta kintu na kimwe umuntu ametriza. 2024 ugaragara nk'umetriza ibintu, 2025 ikazi kwereka ko atavyometriza. 2026 imidugu uraguze, urangije uguze niyo umugore, urangije uguze niyo umwana, niyo umuhungu cyangwa umukobwa azaratwara abakuru we kw'ishuri. Uko niko vyari bimeze avaye kw'igitoro kibura. Abantu baraguze imiduga, saba hano n'abagenzi banje, agurira umugore umuduga, arangije agura n'umwana kugira azaratwara bene wabo, kuko ukujije akwiye kuremurura abavyeyi. Igitoro cicarika imiduga yose mu nzu, hasigara umwe. Rero mw'isi dusa n'abametriza ibintu byose, ariko mu wundi ugasanga ntavyo tumetriza. Rero tukaba dushaka gushimangirwa, dushimangira Imana izodushimangira. Imana ibahezagire.